we ibyo ukora mama nibyubawe Indege unjana mu bicucucu umuziki chambecho ni passion ni passion ndabirimwo kuva kera you know papa wanje ni pastor so natanguriye mu rusengero yeah so like ni passion tutangura ngo oya sinaguye abana ba pastor baravuga sinaguye no abana ba pastor baravuga cyane ko mukaze bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nkundo Ange Minishe ngo mubibona hama ikintu cyane nababwira kubabwira ko ndabakunda cyane ndanababwira merci ku bantu bagomba bambwira joyeux anniversaire ku bintu bitandukanye ama message n'abantu batuma abantu dusanzwe tuzinaye ndabakunda cyane kandi rukundo mu nkunda ndarwakira cyane n'umutima wakira merci beaucoup hama uno musirendi kumene ndikubona umuririmbyi atavyorosha ano turafise mu Burundi by the way sinzi ko maze kubibona twese baririmbyi umuvye no mukantu gatoya gusa akantu gatoya gusa meko ari hit ariyo ba Double J hariyo abandi nawe nye batabangaha mugabo iyaje c'est sûr ona ntababa ngaha mugabo iyaje mumenye yuko agenda asize akantu urese wundi ni Ado n'umuririmbyi atabangaha umuririmbyi twamenye ko ibisasu by'indirimbo ziryoshe cyane agenda korana n'abaririmbyi basanzwe babangaha indirimbo zikwiza ama miliyoni kuri YouTube murasko dusanzwe tutabimenyerenga ni ibintu rero byiza cyane tunasaba abafani ba Ado JOSAN tubasabe muze muraba n'izindi ndirimbo turabasabye n'izindi zakwiye kugira 1 million 2 million n'ibindi reka tumwakire tutaramutevya anatubwire n'ubuhinga reka turanze tumwakire Ado urakoze cyane kuza muri Magic TV. Kwanza happy birthday. Merci. Murakoze kutwakira. Ego. Wakoze no kwihangana. Twasanze turi mu bindi. Nta ngorane ni bon sawa. Ego. Umeze neza rero. Ndaho ndameze neza nawe ni sawa. Naje ni sawa urabona ko ameze neza. Ujujinga imbega. Nyinshi cyane. Urasiko tamukobwa avuga imyaka. Ndabizi gutaza kubivuga. Nta mukobwa avuga imyaka urabizi na. Ngarayivuga muri comment. Aha. Hari ba mama wanje none. Since usanga ariyo ba muyomba never know. Maybe. Yeah, man. Ado. Yes sir. Rema karibu sana kandi mu Burundi. Yeah murakoze cyane nashitse muhira kandi. Yes. Mbekwe kudashaka kuza wicarire ngaha hama kaje duhaga hit kamwe uzura dukutanga zibiri ho mu mezi 3 twe turoze hit nka bibiri kwe kuzura tubane. Yes. Ndarugaruka. Simbanira ahubwo you know nuko like fisi bikogwa biri main nkora hariya ari nayo mpamvu ituma umwanya muremure ndawumara hariya naho ubundi noza nkaba niberenga yega ngani muhira kandi iyo ndi ngamba numva njyoye kurusha iyo ndahandi hantu hariho hose kuri iyi si so aha ni home yes hari abandi baririmbyi menshi nawe urabizi basanzwe baba mu bihugu byo hanze yes nabonye bakora umuziki mugabo navuga yuko kuri iyi saha Ado ari mu baririmbyi ba mbere bari ko la réussissa mu Burundi bakora imiziki myiza kandi batabanga hari abandi binanira kandi bashiramo amafaranga bashiramo uburyo bagaheba bacha heba vyose cha manager baririmbyi basanzwe bari nga Ado Socre akoresha ni yahe nta buhinga burenze nkoresha kuko byose ndabishimira Imana kwanza uko nibikora ikindi naco nuko naje mu muziki nzi ico nkurikiye simvuze ko abandi batazi ico bakurikiye but naje mu muziki nzi ico nkurikiye umuziki ndawurimo nka business imbere yuko ndavyinjiramo cyane narabanjije gusaba impanuro abantu bakuze naronse impanuro zivuye ku ba legend batandukanye mu bihugu bitandukanye nagiriwe bakwe ryo kubana nabo kubafungurira stages so barambwira ico nkwiye gukora uko nkwiye kuvyitwaramwo and nibyo niko ndakurikiza kandi mbona ivyo bambwiye ntibibesha biriko Imana ireke yagenda ibikora yabiko biragenda neza. Uravuze ati umuziki wowe ukora nka business. Yes. Ama tukaba tuzi yuko mu bihugu bisanzwe mubamwo murabona ukuntu abaririmbyi bafashwe murabona ukuntu abaririmbyi binjiza umuririmbyi ntibisaba yuko akora kandi
akantu hariya ku ruhande Yes. n'umuziki gusa ugasanga uramutunze ugatunga famiye umuryango wose Yeah, man. gute wewe ubizi ko ngaha mu gihugu cacu urabizi umuziki ukuntu winjiza cyane Yes. gute wowe ucufata nka business na cyane ko hariya umenyere kwakira amahera afatika kandi abaririmbyi bahari ubizi ko bakira amahera afatika. Yes, yes. Wewe ukawita nka business canke uvuga ati reka mfe gukora maybe mu myaka ingahe? No, so gupfa gukora yari gupfa gukora ni mu bantu baba barabihevye. Yeah. Barabivuyemwo so gupfa gukora because like niyo mpamvu mfata umwanya ndashobora kumara amezi 3 4 5 6 nasohoye indirimbo Yes. kugira mfata umwanya wo kwiga. Ndafise indirimbo zishobora n'uyu munsi mvuze ngo nkore album sole album. Yes. Of course I will release it. Ndashobora kuyishira hanze kuzo indirimbo ndazifise but like sico kintu cyambere nihutira you know. Yeah. So like kuba ndi hariya nsanzwe mfise ibindi bikorwa bindi nyene biri main ko nabivuze nsanzwe nkora but like umuziki cyambere ni passion. Ni passion ndabirimwo kuva kera you know papa wanje ni pastor so natanguriye mu rusengero. Yeah, so like ni passion. Tutangura ngo Oya sinaguye. Abapasiteri Sinaguye no kumagaza. Abapasiteri barabavuga cyane ko mukaze. Good. Mukaze good. Waguye ungana gute genre nimworoshe. Nukuri reka ndakubwire rero muri ubu. Reka ndakubwire rero sindigera ngwa. Je uracyasenga. Uracyasenga. None umuntu ndasenga yaraguye. Aya. None dusengesha iki? Umuntu asenga aba agikijijwe basi. Nundi narakijijwe ko ndemera Imana kandi ndemera Yesu nk'umukiza. Uracakijijwe cyane gose. Uracyafise papa wawe? Yego. Papa wawe iriya clip yabari abakobwa yarayiravye aravuga mon fils vraiment bravo. Papa sinzi ko yayiravye ko ntavyo twaganiriyeko but Jendi mubi fidi girl pantazirigika undimwo uburyohe komense wa mikwaju. Ico mu bintu byo tuba tugira iyo ndirimbo yari ibintu twabonye iyo ndirimbo yari iryoshe kandi baza namwe bwe na Fizo ko muri babiri mwarabonye yuko yakunzwe nubwo yavuzwe ko amajambo menshi atwe cyari ikintu ciza cyane kandi bidutera iteka natwe turabona ko ibintu ko biragenda neza tugiye kubona indirimbo nk'ijya ikwije miliyoni ni byiza cyane. Yeah, tugiye kuduhejeje ivyo indirimbo utujede. Yeah man. Iriya ndirimbo mwayimvire gute? Kandi baza idea yavuye kuri wewe? No, indirimbo tujede yaje muri mind kuko ni indirimbo namye nkurikira kuva kera naku NJ iyo ndirimbo kuva yikora namye ndayikunda so twaramwegereye ndeke kuvuga ngo twaramwegereye na management no kiri kutwa turi kumwe twaramwegereye turamusaba ko dushobora kuyisubiramwo. Iyo ndirimbo yarayimye abantu benshi cyane gose kuko nuko nawe yamavyivugira indirimbo imugize you know so nsanga yuko nawe icifuzo ciwe n'ici wacu byarahura we yavuga ko indirimbo ndayiguha ariko cyaka kuba muri iyo ndirimbo natwe tuvuga natwe target yacu yuko dukora indirimbo ya kera y'umu artiste wa kera kandi yakunzwe nawe akaba ari muri iyo ndirimbo then turicara turavuga ati okay dukeneye akantu karyosha indirimbo kurusha then tuzanamwo akantu karyosha iyo idea cyangwa iyo project ko ndayita project then tubona yuko twashobora gushiramo generation cyasha then niho twaciye twiyumvira kiri kuko je nsanzwe nshaka gukora na kiri kugose cyandamurondera nawe carabinyemerera mbere umwana mwiza cyo turakora vraiment indirimbo nziza yagenze neza antike ndibaza n'ama views irikiragenza nka kujya kuyambere irikiraduga ni indirimbo iryoshye cyane vraiment big up sana umuririmbyi vraiment tuzi yuko numu twizere yuko ubuje ugira dukorera iki namaze gusora indirimbo ejo yitwa audio yitwa Legera nayisohoye kuma I think ntagihindutse vuba cyane gose ndabyipfuza ko yosohoka imbere yuko nzosubira inyuma yavyo bavyiza ariko hamwe naho bitokunda naho imigambi y'Imana. Urabizi ivyo yatumenyereje twaramenye ko tumenya ko yagiye tugiye kubona kuri YouTube yiwe boom ikibombe tukati umutipa aho yaragurutse yaragiye donc yaranje n'ubu dusigira ikibombe hama wigira amahoro. Bro. Mashaka ko like kuko iyo nje ngena nza ntavuze
rero iyo ngiye nkwiye gusiga mvuze Yeah. nibwo buryo bwanje bwo gusiga nsezeye rero no gusiga mvuze Yeah. Ado ariyumvira kuzokora concert mu Burundi one day. yes iyo hataye ibintu bya corona narabishaka cyane gose cyane muri uyu mwaka uheze Yeah. muri sama y'umwaka waheze nari nabipanze ariko ari utuntu twakazi twaciye tumfatira hama bicaye ngombwa ko ndabisivya cyane bishyira mu kwicenda rero mu kuva mu kwicenda niho haciye haza irindi tegeko yuko nta makonseri yemewe rero kugeza n'ubu gusa Imana ni idutije ubuzima of course nzobikora yes safi sana reka tugushimire cyane mwakoze cyane mukafise ikintu sawa kunze wa Magic TV kuko ni rya mbere bakubonye ngaha ukafise ikintu basaba urashobora kukibasaba nabana beze cyane icyo kintu nibyo gusaba kari byinshi gwangu ibyo gusaba ni byinshi ni byinshi sinona biheza ubu but bashaka kucubabwira ibyo gusaba bireke icyo babwiye icyo ndababwira kenshi na kenshi nama ndangiriza ku ijambo rimwe nababwira yuko aho tugeze ubu ibintu uko biraza bimeze neza ariko ntidusinzire kuko niho bigitangura kuryoha so ntidusinzire kuko nico gihe cyo gukora nico gihe cyo gushiramo ingufu zirutse zo twashizemo kugira ngo ibikorwa byacu bande bitera imbere hama ikindi naco nuko duha agaciro ivy'iwacu dusanzwe dukunda ivy'iwacu ariko tubiha agaciro sasa umva tubihe 90 birenga kwijana ibinyamahanga nabyo tubihe izo zindi percentages zisigaye hama ibintu bibandanye kubara amavuta gusa so nico kintu cyo nyine basaba kugira babandanye kutuba hafi ama medias aba artiste boss atari giye gusa bose entertainment yose ya 257 muri rusange yes tunabashimira namwebwe mu umwanya wanyu muturaba muze murarabiza indirimbo guys nama nazikoreye ko muri cyakiganiro mugabo sti indirimbo zubu ndama ndababwira abaririmbye ko bakora ibintu byiza cyane sibona igituma mutabibona yakujyacu bamazisa bivuga cyane ku ma media abajournalist ati abahungu b'abarundi bariko barakora cyane vraiment mutavyemera uyu twicaranye na karorero keza genda mwatike JOSAN kuri YouTube muraraba ibintu biriko ni bibombe ni byiza ni mwama mwumva umonye ijyambere ashaka muri clip barahinduka by the way cyo ko mugane sko abasa bashaka kutamumenye mugabo mubona gutya ashaka gucuhaje kandi mbwiye ko ndagukunda cyane kandi ndagushimiye cyane ko ndakunda Magic TV merci beaucoup ciao ciao